Ubuhanuzi rero ntabwo babusigura uko ushaka. Niyo mpamvu abantu bose biga ubuhanuzi dupfa ikintu kimwe. Umuntu ararota akaryama kare mu buhanuzi. Mu ncamake ubuhanuzi niyo saha umukristo agenderako. Iyo umuntu adafise isaha mu buzima kandi afise ibikorwa ategerezwa gukora, agwa mu makosa abiri: ashobora gushika kare kandi hataragera, canke agacererwa kandi hageze. Ayo yose n'amakosa y'abantu badafise iki isaha. Mu bihumbi 2000 abantu benshi ndazi barazi yuko hari habaye igihuha ngo Yesu aragize ngo aragarutse. Bajya ikintu bazize nukutagira isaha y'ubukristo, barihenze baranyaruka kandi hataragera. Ubuhanuzi rero ni isaha y'umukristo. Kabiri, Yohana handitse ngo ni 13:19. Ubuhanuzi bwongerereza kwizera. Iyo Imana yavuze ibintu hanyuma bigashika, wewe bishitse ubona iryo jambo wararyemeye ukaryizera, bikongerereza kwizera. Uramenya ngo Imana ntibesha, ukamenya Bibiliya ati ibintu yavuze byarahumetswe, bikongerereza rero kwizera, ukaba mu bintu udahugumba. Haranditse ngo uhereye ubu ndabibabariye bitaraba, kugira ngo aho bizobera muze mwizere ko ndiwe. Ubuhanuzi butuma umuntu yizera Imana, agashikama mu vyarimwo, umutima ugatekana, ntabe mu vy'Imana akekeranya. Iyo umuntu atiga ubuhanuzi aba mu vy'Imana ariko nabi. Yesu aravuze ngo ibi bintu ndababwiye bitaraba, no kugira ngo igihe nibyashika muze mwizere ko ndiwe. Yesu gihe yazuka yabanje kugenda mwijuru kwa se, ngo agiye kumubaza ikibazo kimwe. Yamubajije ngo ivyo nakoze byemewe? Se waramubwira ati byemewe. Yesu agaruka ku isi. Mbere yuko yiyereka intumwa, ngo yagiye mu nzira ija Emawusi agendana n'abigishwa bido tishaba aramwisha abarongozi bacu, yari umuntu umugira neza. Yesu nawe abisobekamwo, arababaza ati nibiki byabaye? ngo we ngo ni utamenya ibintu byabaye hano, baswe no kutamuha amakuru, ataka ibintu bagize we ni uri wa mbere utabizi. Ngo barababara. Mu nyuma ngo Yesu niho yabavamwo yiyereka intumwa, asanga intumwa zaracitse intege, zarapararanganye. Mu nyuma azibwira ko ari we, kugira zimwemere yarinze kubereka za nkovu zo mu biganza. Barakora ko ba Petero barishigwa rimenetse, baremera ati niwe. Yesu arababwira ati rero handitse ku murongo wa 45 ngo abugurura ubwenge, ngo kugira ngo batahura ibyanditswe. Ibyanditswe iyo abantu Imana itakuguruye ubwenge, yugurura umutima wawe, ntabwo ushobora gutahura ibintu byanditswe muri Bibiliya. Intumwa zabanye na Yesu imyaka myinshi, akazibwira ngo nzopfa, ariko batangajwe no kubona bamukubise bakabona arapfuye, bacika intege. Yesu yababwiye ngo ibi ni bimwe nari nabarabariye nkiri kumwe namwe, byamvuzwe ko mu bitabo bya Mose no muri Zaburi no mu bavugishwa n'Imana ko byategerezwa kunshikako. Ico bazize ba Petero mu gucika intege nuko batize ubuhanuzi. None ingorane dufise, abantu ntibasoma, nabo basomeye babasomera ibyo bashaka. Niyo mpamvu kwiga ubuhanuzi bifise ubwo bumaro bubiri. Akamaro ka gatatu, kwiga ubuhanuzi bituma umuntu ataba mu mwijima w'ibinyoma. Biri muri Petero ya 2 murantunga 1:19. Handitse ngo ariko turafise ijambo ryavugishijwe, ryarakomejwe kurushiriza, mugira neza kurishira ku mutima, ni nk'itara ryakira hacuze umwiza, rigakesha ijoro, kugeza ikinyenyeri co mu ruturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Iki kinyenyeri co mu ruturuturu ni Yesu. Biri mu byahishuriwe Yohana 2:16. Yesu niwe nyenyeri yo mu gaturuturu. Iyo abantu biga ubuhanuzi niho bakira Yesu neza, akabarokora umwijima, ntibagende batsitara nk'abatsitara mwijoro. Irindi riravuga ngo irya mbere mukwiye kumenya nuko nta jambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu byanditswe ryoshobora gusobanurwa nk'uko umuntu abyigombera, kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ibyava ku Mana barongowe na Mwemu, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hari ngo umuntu yari karigisha ijambo ry'Imana, ngo abwira abantu ngo hari igikoko kizova ngo mu nyanja, ngo baramubaza ati none nicava mu kiyaga tuzoja, ngo muzirukire kuri iriya misozi. Haba umuntu w'umwizera yicaye aho yasomye mu Vyashana 11, aramubwira ati none ko hari ikindi gikoko kizova irusi, ati tuzoca twirukira he? Sinzi ko mwumvise ikibazo bamubajije. Wewe aravuze ngo muri iki kiyaga ngo hazova igikoko ngo kizova mu nyanja. Aho yarasomye Ivyashana 13 murongo wa mbere, ati none tuzokwirukira hehe? Ngo hariya.
tisawa haboneka umwizera amanika urutoka ariko hari ikindi kizova hariya. None yacende hari guca babwira ngo bazirukira mu kiyaga kandi hari ikizova mu kiyaga, yarababwiye bahunge. Hari ikizova mu kiyaga, urumva ntibyari gushoboka. Uwo yari kasigura ubuhanuzi nk'uko agizeni abyishakiye. Ubuhanuzi rero ntabwo babusigura uko ushaka. Niyo mpamvu abantu bose biga ubuhanuzi dupfa ikintu kimwe, umuntu ararota karyama kare mu buhanuzi, kandi ubuhanuzi bwanditse hano handitse ngo hari ijambo ryavugishijwe riragirane rirakomezwa, mugira neza nimwarishira ku mutima. Nabundi gushira umutima ku bintu abantu badukanye bitari byo, ubuzimiye shira umutima ku ijambo ryagizente ryavugishijwe. Muri iyi si hari abahanuzi b'amoko abiri, hari abavugishwa bavugishijwe ibintu byandikwa muri Bibiliya, hari n'abavugishwa bo mu makaritiye. Bamwe uzamva ngo Imana irambwiye. Impamvu Imana yashatse guca akajagari mu bintu by'ubuhanuzi kandika, yanse akajagari. Imana rero yanse ako kajagari irandikisha. Ako karakamaro k'ubuhanuzi ndimutse.